bariho, ariko jewe murabizi ndacari muto, ndazi murabibona muri kamera, ico kintu sinigeze ndaciyumvamo nubwo barahari babishaka, ariko je mu mutima wanje ntivyabamwo munyumve neza, kuko burya yuri mu kibazo biragoye kwiyumvira umwana w'umukobwa. Sinzi burya umwana w'umukobwa muyumvira uri mu munezero, kuko jewe n'abandi ko ndiyumvira ngiye gupambana inzabo nsize muhira, bakeneye kurya, bakeneye kunywa amata, abana nibo bari mu mutwe. Abandika ama message nabo bakavuga ati bite uzorongora ryari, sinanabishura n'ukuri, kuko umuntu azoza adakunda uyu jewe arazirekera. Roy TV. Ndabaramukije abantu mwese muko murakurikirana Roy TV, nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza. Abafise ibibazo nukuri mugire kwihangana, abagwaye namwe mwihangane kandi mwivuze, musenge n'Imana muzokira. Nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Uno musi rero n'umunsi nagendeye umushinga ntahe mubona ngaho imbere yanyu, ni umupapa w'abana babiri, uyu niwe mukuru, hariho n'akandi gatoya kiwiwe. Twategura ikiganiro intahe. Intahe rero ni ikiganiro gishasha dutanguje kuri Roy TV Burundi, aho tugenda dushikira abantu baciye mu bikomeye, hari aho Imana yabakuye, hari uko Imana yabagwaniriye, hari uko batacitse intege, hari ivyo namwe bo bayagira bigatuma na wewe uri mu bibazo canke uri mu bihe bitakoroheye ushobora kurema iyo ntahe nawe ikakubera kiremesha muri ivyo bihe urimo. Mbese bigatuma ubona yuko amajoro yose aca kandi atabibazo bihoraho iteka ryose. Bisaba rero gukomera no kudacika intege. Rero uno mupapa ni umupapa yabuze umudamu wiwe, abana, uyu mwana yarakiri muto cyane, gato yakiwe nako kari kakiri gato cyane, kari kakiri muri kuveze kubera yuko kavuse araga prematire, right? Sawa, rero reka maze ndamwakire abanza baramuse, sinda tangura kumuvugira byinshi, ndabizika gace gatoya, ariko araza kutuyagira twumve. Reka abanza baramutse, haje kubaramutsa cyo twinjira mu kiganiro cyacu nyezina arico intahe. Karibu kuri mikoro za Roy TV. Murakoze cyane. Mwaramutse neza abantu mwese muriko muradukurikirana kuri Roy TV. Ndababwire ko ndabakunda cyane, n'ubwa mbere abantu bangendeye, nukuri bankubise surprise, nukuri mu byumve ariko ntaco, nukuri mwakoze, mwarenze imisozi myinshi murahagera, Imana bahezagire. Murakoze, amina. Twamusanze muhiriwe ku Musaga, rero twege hose turahashika, nawe ufise intahe yawe tuzogushikako hama utuyagire. Rero murafise byinshi muza kutuyagira ku buzima bwanyu, intahe y'ubuzima bwanyu, ivyo mwaciyemwo, kandi mwisanzure mutuyagire muri yaleze, ntihagire ikibazibira. Mumve yuko hari benshi biteze kurema biciye mu ntahe yanyu, no kwiga byinshi no gukosora bimwe bimwe mu by'ubuzima bariko baracamo. Kaze rero tuyagire kandi bisanzure. Murakoze cyane. Ego ku bantu muriko muradukurikirana mwese aho muri hose, ndazi muri mu bihugu bitandukanye, Roy TV mbona ishika kure, nukuri ntahe ngomba ndabasangize, ni ntahe nziza cyane, ariko bisaba kuba waramenye Imana. Utamenye Imana nukuri ndakubwira yuko utobandanya, kuko hari bitsitaza byinshi. Ariko je kubera nakuze naramenye Imana kuva nkiri muto kugeza n'iyi saha, nukuri Imana yarabanye nanje. Mu ncamake murabona ndacari muto, nageze kurushinga urugo, sinovuga ngo nari umwana, nta muntu ashinga urugo ngo ni umwana aba yarakuze. Ego urugo nta myaka myinshi ndarumazemo, ndacari mushasha, ariko ndashimira Imana uko vyagenze, ni umugambi w'Imana, nta usubiza ibihe by'Imana inyuma, ariko byose nariyakiriye. Je nagize ikibazo, ndabona umufasha yari yibungenze. Mu bantu bariko baradukurikirana murazi y'abantu bibungenze bahura n'ibibazo byinshi, kandi ndagacishijemo gatonya ku bantu mwese muriko muradukurikirana, ukazobura umupapa
uzi yuko ufise umugore yibungenze mushire mu maboko y'Imana kuko hari ibitero vyinshi, hari ivyo mwe mubona tugenda mw'ibarabara ariko mw'ijoro ugasanga ibindi birateye umufasha wawe, bisaba ko uja imbere y'Imana ukavyereka Imana. Kubw'ivyo rero umufasha wanje yari yibungenze kandi yaranagwaye, urazi kugwara abamama bongera baraza kuvyumva ngaha, umaze kugwara wibungenze haba hari risike ndende y'ubuzima bwo gukira canke bwo gutaha, ni ibintu bibiri. Jewe rero nabonye madame atari azokire, yaragwaye ingwara yizanye twese, ku buryo no kwa muganga bagerageje kuraba iyo ngwara baraba iyo ariyo, barayirondera barayibura. Yari ingwara yinyegeje, yari mu muhogo. Mu muhogo hari ikintu barapima barabura ico kintu. Wewe yumva kimeze gute? Yumva ari ikimengo ni ikintu c'ikivyimba kiriyo kiri indani. Hama abadogiteri baravye bavuga ati none ngaha twokora iki kugira tubashe kubaga ico kintu kivyimvye tukivaneyo. Hama rero bavuga ati ariko yoba ari risike kubera yibungenze. Baca bavuga baja hamwe bariga baravuga ati reka turabe ukuntu dusova umwana nubwo atarakwiza amezi 9 yo kuvuka. Yari afise amezi 7 urumva abaganga no kuri Imana bahezagire aho muri hose, ndazi muraza kubikurikirana murabihanahana. Imana bampezagirire, barankoreye ikintu ciza cane kuko nari kubura bose, ariko Imana yarakinze baraja hamwe bariga ico kibazo. Baciye bafata bakuramwo umwana baramusize muri kuveze, bamushize muri kuveze kugira nyina nawe bace bamwopera ca ikintu kiri mu muhogo. Si n'ikivyimba, abantu nimubo have mwibaza ngo n'ikivyimba, oya nticambo cari ikivyimba, cari ikintu ciza nyene ukikoze kuko waracumva. Abaganga bashaka bamenye ico caje kivako, bamenye ico bavura n'ico arico. Hama rero ca kintu cagumye gikura ahubwo ho kugabanuka, kandi baragerageza gushiramwo imiti yigabanya ububabare kuko yarababara gose. Kuko ntiyashobora kurya, ntiyashobora kunywa amazi, ntivyakunda. Mu kumugaburira rero vyagenda gute? Mu kumugaburira abadogiteri ubwo nasanze ari abahinga, bwari ubwo bwa mbere ndabibonye. Bashizemwo isonde ho ducisha ubuyi, amaji, amapotaje n'amazi yo kunywa naho twayacisha. Umva ko yari mu bubabare budasanzwe. Hama baragerageza, ariko ca kintu ko baguma bavura, ariko hahandi hari havyimbye barakase k'akanyama gato kugira baje kugapima barabe ko ata kanseri yoba irimwo. Si n'igikomere, bashaka barabe yuko yoba atari kanseri yoba irimwo muri ico kintu kivyimvye, bamenye nico vyazananye. Hama ca kintu rero urazi ko kanseri bayipima bakaguha ikiringo kirekire co kuyirindira. Asha ca kintu kikaguma gikura kandi uko kiguma gikura niko kigenda gifunga ipepo, guhema niko nobivuga, guhema. Ariko rero haragera igihe nyene ca kintu kirakura neza na neza. Abaganga ariho bari baguma bamukurikirana bavuga ati turindira ikinyishiza kugira ico gipimo bagiye kugipimira hanze. Asha igipimo kirateba, gitevye ca kintu kiguma kirakura. Aho yarakiri mu bitaro agifungurira mw'isonde, tumugaburira mw'isonde, kandi akaba ariko kuvuga vyo ntiyavuga nkuko bikwiye, ariko aranahema, yahemana inguvu nyinshi cane. Mu maso wasanga yuzuye iyashu. Hama rero ca kintu nyene kirakura mw'ijoro, kiragenda kiramufunga impemu. Bebe yaryamye. Bukeye ca dusanga yamaze kwigororera. Ego mu ncamake intahe niyo.
hama nanje bamara nkimara kumva inkuru kuko yacikanye ntari hafi yacikanye yiwe. umwana ari muri Oya, kuveze yacikanye umwana ari muri kuveze, nawe ntiwari hafi. nanje sinari hafi, Mhm, nari mu vy'akazi, mhm, musanzwe mubizi ivyo ngaha. mm, Niho banterefona ati burya vyarangiye. mm. Mana ndavuga ati none mana umwana ari muri kuveze. Uyu yangana gute igihe Uyu madame wawe yitaba Imana? uyu yari afise umwaka, Mm. yari afise umwaka n'ukwezi kumwe, Ubu naho ubu akwije imyaka 3. okay, ni ukuvuga umwaka n'amezi 9, Oya, umwaka amezi na 11 yego araheze hafi imyaka 2. hafi imyaka 2. Mhm. Hama rero Meka ryame ntaco. hama rero ndiyumvira, sinasubira kwiyumvira ku vy'umwana asize muri kuveze. Mw'ico gihe urumva ikica gikurikira, umwana we arakomeye ari hariya, abantu bariko baramukurikirana. Ahubwo mw'ico gihe ico naciye nkora niyumvira ati mbe bizogenda gute kumurera aba bana, ko yategerezwa konka, ko yategereza konka n'inki n'ibiki, akazi uri ku kazi, mbega kumukurikirana no gukurikirana akazi no kuraba n'uyu nawe nyene yarakiri mutoya. Ntivyakoroheye, nukuri ntabwo vyanyoroheye. Intahe nukuri ndiko ndabaha abantu, ntimuze kurambirwa, ibintu biraza kubageza ahantu ku buryo muza kumva yuko Imana ari ikomeye gose gusumba abana b'abantu. Nukuri maze kwiyumvira ivyo ku muntu azorera aba bana, ariko umuntu umwe niwe yaciye aza arambwira ati reka kwiyumvira ivy'abana, kuko iyo umwana yaje kw'isi Imana niyo imenya n'ikizomugeza ejo hiwe hazoza. Ahubwo iyumvire kuntu tworaba kuntu twohamba nyina w'aba bana. Ivyo vy'abana burabiretse, ivyo uzobigarukako mu nyuma, ariko twahejeje kwiyumvira umugore wawe. Nshuti, narahuye n'igikomere hamwe novuga ati kuba nkibabona aba bana, nukuri je nishimye ku Mana. Nyina wabo namuhamvye neza, yansigiye ifoto 2 zibona, uyu n'uriya mwana. None muramuhamvye, madame wahoze ari madame wawe, Ego uratashe muhira, utambwira ubundi buzima bushasha. ego Uri umuvyeyi umwe muhira, mwategeza kuba muri 2 kugira ngo murere abana. Mbega uyu mwana yarakiri muri kuveze, akiri uruyoya, wahavuye umurera gute ufatikanyije no kurera n'uyu kandi kujera akazi? Ubwo ntiwaciye wiyumvira ati mbega ho sinorongora kugira ngo nza n'undi umugore basi abifashemo, kuko biragoye nubwo wowe utabishaka, ariko ati reka ntume ndongora kugira ngo uyo wundi umudamu afashe kurera abana bakiri batoya. Nako gahinda wowe ufise muri uwo mwanya basigase n'akagabanuzi. Ntiwavyumviye? Mbega wavyifashemo gute mu kurera abo bana kugira ngo bagere uno musi tubabona uko basa neza, ari abana bameze neza, uri umuvyeyi uri umwe kandi w'umupapa? Urakoze cane, umbajije ikintu ciza gose. Nkimara guheza ivya madamu, ntabwo niyumviriye gusubira kwiyumvira umwana w'umukobwa ngo yoza ngo tubane, ngo dufashanye kurera aba bana. Nukuri ico kintu ntabwo nigeze ndaciyumvira, ahubwo niyumviriye ati none urya mwana katazonka, katazogira iki aronke urukundo rw'umuvyeyi. Burya ndakubwire, nta kintu kibabaje nk'umuvyeyi apfuye adakujije abana biwe. Yego, apfana agahinda nyene. Apfana gahinda. Ba mukaso ndazi mwonyumva nabi, hariho abameze neza, si bose mumeze nabi. Ariko iyo umuvyeyi nawe yikurije abana biwe, ikintu kiba kiryoshe. Ubwo buzima narabwiyumviriye kuri aba bana, nico gituma naciye mfata ingingo yo kubarera. Urya mwana wariko urambaza yanwa amata azimvye, yanwa amata yitwa Francais, apana yayindi muvuga ngo ni nimero 1, ni France y'umuperematire nyene, kuko ntiyari bwanagere kunywa irya nimero 1. Ego ayo mata niyo yamukujije kugeza isaha n'aka kanya, kandi ndashima Imana ni umwana atigeze agwaragurika. Ico kintu ndagishimira Imana. Je nakubwiye tugitangura, nasize Imana imbere. Imana niyo yanyoboye ku
kugeza isaha n'aka kanya. Kuba abana basuku nukuri n'ikiganza c'Imana kibariko. Abana nta musi n'umwe bigeze barara ubusa, nta musi bigeze babura amata, nukuri Imana yarabanye nanje. Ego. Abavyeyi benshi bamaze kubaruka abana kubera uzi ko umubebe aragora kumukurikirana no kujera akazi. Mbega kugira ngo muje gukora abana mwabasigira nde? Uyu ko yarakiri muto ujya nawe arakayoya kugira ngo ajye amata yiwaboneke ntiwari kureka akazi kandi ntiwari kuvyishoboza wenyene, hari abaca barondera abayaya. Mbega wararondeye umuyaya, byagenze gute ko n'abayaya usanga kenshi batizewe, ugasanga umusigiye umwana ariko ntuzibandanye udahari uri mu kazi ka misi yose. Ni gute washoboye gusurmonta canke se kujera izo situation ari zibiri kugira ngo tubabone uno musi bameze neza? Urakoze. Nagomba mbwire abantu bariko baradukurikirana, burya umuvyeyi w'umuntu hano kw'isi nta wundi muntu yigera amuronka. Niwabura umuvyeyi wawe uzumenye ko ata wundi amusubirira. Jewe igituma ndabivuze uko nuko nari mfise mama mvyara. Mama nawe yaba ruguru ntiyaba mu gisagara. Je ndavuga ati aha asi ndibo naho nozana uwo mubona uvuze uwo muyaya ntivyokunda. Bobona icambere kimwe eske kazanye umuyaya ntazohava umugore wiwe. Abantu ndazi ko bavuga byinshi kandi ivyo bo babona bivuga naca ndamuhaba abana twese tuba mu nzu imwe nkava ku kazi ntahawe n'umuyaya. Ndavuga ati ico kintu ntikibaho. Camvuga ati mama ndakwinginze unyumve nk'umwana wawe kandi ndazi ko bikora Imana niyakurongora. Ndagusavye uve ruguru uze tubane i Bujumbura umfashe aba bana. Jewe nzosenga Imana ihezagira imirimo y'amaboko yiwanje, ico ndose nzane. Uko niko vyagenze. Mama carava ruguru araza arabarera nuko mutamusanzeho. Ego yagiye gusenga yagushingira intahe gato. Niwe yaciye abarera mu ncamake kugeza isaha n'aka kanya. Mama rero niwe abareze n'umubone bafashanye nuko. Akenshi na kenshi umugabo iyo ari wenyene atari kumwe n'umudamu wiwe ahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Mbega nta nkumi zatanguye kubona ati ko umugore atagihari reka ntangure nze ndahicisha, ntangure nze ndadodora niramukisha, ngira ngo kuko urabona ko inkumi zacu ziba zikeneye urugo kutike kute. Urumva yuko aho vyoca vyo hose gusa mugabo aronka umugabo aronke nawe urugo. Nta bigeragezo mwigeze muhura navyo vy'inkumi abakobwa canke se abagore badafise abagabo? Kuko muri cari bato umuntu wari wese yari kwiyumvira ati ntibizogarukira harya n'ubundi azoshobora kurondera uwundi umugore. Nta bigeragezo nk'ivyo mwagiye muhura navyo mu rugendo rwanyu? Asha nukuri narahuye navyo kandi ibi bintu ndazi bizogera kure. Iyi ntahe ntibobura. Ego si umwe si babiri ariko sinshimye ko bavuga ko muri mwese muri yizi bariho. Ariko jewe murabizi ndacari muto ndazi murabibona muri kamera. Ico kintu sinigeze ndaciyumvamo nubwo barahari babishaka ariko je mu mutima wanje ntivyabamwo munyumve neza kuko burya yuri mu kibazo biragoye kwiyumvira umwana w'umukobwa. Sinzi burya umwana w'umukobwa umuyumvira uri mu munezero kuko jewe n'abandi ko ndiyumvira ngiye gupambana inzabo nsize muhira. Bakeneye kurya bakeneye kunywa amata abana nibo bari mu mutwe. Abandika ama message nabo bakavuga ati bite uzorongora ryari sinanabishura n'ukuri kuko aho nta kintu yabambajije. Arabona ko nkifise ababebe bakiri bato bakeneye amuru urukundo. Ndacanafise igikomere c'umufasha wanje zifoto zibiri yansigiye. Monshe vraiment no kwiyumvira kuja kuresha uwundi muntu. Ego hari abantu bace babinyarutsa yo babuze umugore kumvo z'umubiri kubera umubiri uragoye. Urabizi ivyo nshatse kuvuga abakuze amuca mu byo ivyo ari byo ariko ivyo bintu ntivyigeze bindako kuko mu mutwe haguma y'abana
haguma y'abana n'ukuri umwanya wose n'abandi mu kazi mbere no kuri porogaramu y'akazi baca banshira no kwa Mungu nkakora misi yose kugira mbura umwanya wo gushobora kubaganira nabo bantu nshaka kubishura ivyo bintu byaramfashije gose ariko nukuri nico gituma nakubwiye ati vyose ni kubera Imana yego ubu mwana mukuru arakwije imyaka 3 kurapambana kandi uri kubikora neza felicitation kandi Imana iguhe umugisha ese ubu aho ugeze intambwe uburiko icyumviro nikiraza niyumvira uti bon ego byari bigoye ariko ubu nawe ntibiriko biraza uvuga iti imyaka 2 iraheze irenga kwa mezi mbega ubu hoho bicari kwa kundi biricagoranye urumva ko ntavyo urashaka mu mutima ikibazo mu mutwe kicari kwa kundi cyangwa uvuga ati ubu ndose nk'uwo twovyumva kumwe no gerageza urakoze cyane ico uvuze nico kuko Imana ifise ukuntu ibigenza kuko twebwe abana b'abantu turapanga Imana nayo igapanga kwiyumvira ko ntozana uyundi oya ubundi azoza ariko sinzi ngo arayihengo canke ngo ari hehe ariko nzi yuko Imana yamunteguriye kandi w'Imana yanteguriye nuko azobazi yuko aje guhoza aba bana nanje no kumpoza sinzi ko ngaho hantahure ndabitahura hama rero jewe ubu ntawe uhari ntawe mfise ndaciyumvira abana bakuze ubu si nk'ubwa mbere kubera bakuze umwe akwije 3 yo ndakwije 2 niyo ndiko ndaganduka kuva ku rupfu rw'umugore wanje nkunda hama abandi nibaza nabo nzosenga Imana inyobore kuko umuntu azoza adakunda uyu jewe arezirekera kuko iyi myaka yose birimaze nihangana gusa ndacari muto mufasha arakenewe dushobora gufashanya kurera aba bana kuko n'aba bana barakeneye urukundo kubona yuko bafise umuntu abitayeho nyina ibintu nk'ivyo cyo gituma rero twe ntitwicagurira Imana niducagurira nuko mu ncamake hama sinovuga ngo sinzorongora nzorongora no kuri ntibave banyumva nabi ndavyisabiye ego no kuvuga uratuyagiye yuko urugendo rwo kubura umudamu wawe no kuri byaramarise cyane mu mutima wawe bituma wumva ati reka mbanze ndeke reka mbanze mpambane no kurera ibibondo byanje no mu mutima basi agahinda kabe nk'akagabanuka ko umugore wanje agiye nkimukeneye hari abapapa benshi n'abamama benshi bapfakara amaze gupfakara inyuma y'ukwezi kumwe amezi 2 amayinga amezi angahe yazanye uwundi umugore canke yarongowe n'undi mugabo ese ivyo twovyita yuko ko bari gukira igikomere n'ingoga canke kajya gahinda ubusigaranye kumufasha wawe babijera gute wowe uravye urugendo ukuntu rutakoroheye uri kuraraba mu kirato cy'undi muntu wibaza yuko bajya bihuta bo babiterwa n'iki bamwe bihuta cyane ugasanga yabuze umugabo we cyangwa umugore wiwe inyuma y'ukwezi kumwe inyuma y'amezi 3 asohoye yindi save the date mariage yindi gira kabiri ivyo kuri wewe uvyitike ko bari kwihoza ku mutima ko bari kuvura igikomere bavuga ati igikomere cy'umugore kivugwa n'undi mugore cyangwa igikomere cy'umugabo kivugwa n'undi mugabo ndakunda kumva bakoresha utwo duterme kuri wewe uvyakira gute bakoze cyane mbo umuntu wese ni mu mutwe kandi bugiye ibi by'umuntu n'ibyo akora byose biraha n'amabanga yiwe yose abaraha abo bantu je nibaza ko ntobindira ubuzima bwabo sivyo mbo abaca bihuta kubikora hari gica nibaza yeske yo badafise nyina wiwe sivyo hari abaca babafata ingingo bakabikora kata muntu mbona yorera aba bana reka ndamurondere n'ingoga mbe nunashima wewe sinawa namwirondera ahubwo baramumuzanira yego baravuga ati muntu turabona afise ikibazo kandi kwa naka turazi yuko ari umuntu boshoboka noyereka tuba uzi uwo muntu wewe nta mwanya bafise wo kwiruka inyuma n'uwo muntu ahubwo baramumuzanira ngo abanza mumenye bipresente yego ibintu nk'ivyo n'abandi rero babikora nyine kubwo guhamuka ariko je nibaza nk'umuntu aba bikoze
abona yuko hariho abo bamufasha cyangwa afise nyina, je nibaze yuko mw'ico gihe uwo muntu yari asanzwe aba ahari. Yego nibaza kuko sinshobora kuvyumva ukuntu woca wihuta kurongora ubwo nyene kandi ushobora kubura wareshize abana aho hantu kugira bigende neza. Nibaza ko uwo muntu baba barasanzwe bazinanye mbere n'uwo mugore babana bakiri kumwe. Yego nivyo birashoboka. Reka tubashimire. Turumva iyi ntahe twoyisozera. Ndibaza abantu muri mu bibazo byo kubura abafasha canke abashinga ntahe banyu mwari mubakanye, mwihangane, ibihe ntibiboroheye, birumvikana ko mubabaye, ariko mwihangane bizomera neza. Nta ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana, kandi ntibitume mumva ko umenga isi ibarangiriye ko oya, ejo buzoca. Kandi nkuko Elias ngaha areza abana uno munsi bakaba bakuze, iyo akiguma muri bijya bihavuga ati mbega bizogenda neza kwere, hari igihe usanga ari gucika intege, ugasanga no ngaha nawe nyene acagwara umutima swate ntahashitse canke nawe nyene bikaca bimera nabi kurusha. Ariko kudacika intege, gushira amanga, gukomera mu kibazo urimwo, bizotuma nejo ushobora kuja mu nyishu canke ukava muri ico kigeragezo ushobora kuba urimo uno munsi. Reka tumushimire ku mwanya yaduhaye. Twamusanze muhira, yaravuye gusenga aca mu buzi, turavuga duti reka tuhabe kabisa ko yaduhaye umwanya. Turagushimiye cyane. Murakoze. Ariko ari wo mutabonye nibamuzane mwana yarakenewe. Nibamuzane Esther tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango y'ino ntahe gushika kuri uno munota wo kurangiza ikiganiro. Inyuma ya kamera twari kumwe na Pasipro abikora neza, katuvuge dusigira aho ubahwe. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Ray TV. Turabashimiye naho butaha, bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba, ngwino unyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV, nyaragasa nshuti nduta Roy TV. Kahuye n'amativi atandukanye, bigacika Roy TV. Mama kahuye n'amativi atandukanye, bigacika Roy TV.